nari mvuze ko umumenyesha amakuru bisanzwe no mwene igihugu rumva niwe novuga nti abona tukazarabwira abandi ngene ibintu biriko biragenda. Rero kumenyesha amakuru naho abantu urumva kubera ibyo ako kahise bamenga kumenyesha amakuru si ibintu vyiza. Mu bisanzwe kumenyesha amakuru ni ibintu bikomeye cyane kandi bitegerezwa. Kubera iki? Mu bisanzwe nta ndongozi ishobora gukora itazi ingene igihugu cifashe. Mu rurimi rw'abasirikare niho tuvuga tuti un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Kugira ngo utunganye neza urugamba urwo arirwo rwose utegerezwa kuba uzi umwasi ameze gute, ikibuga nkinirako kimeze gute, mbega mu bagenzi bo turi kumwe tumeze gute, hamugaca rero gupima neza baca bamenya muti twipange uku kuri urugamba. Burya rero indongozi nawe ni ntwazangabo iri ku rugamba muri kijya gisata bamujeje. Utazi rero ivy'ico gisata, umenya ingorane zihari, umenya ivyiza bihari, umenya abo muriko murakorana baribo, ntushobora kuvuga ngo urashobora gukora ikintu na kimwe. Ico gituma rero umwuga wo kumenyesha amakuru ni umwuga ukomeye cyane kuko ni utuma umenya ingene ibintu bimeze, hanyuma n'abandi bakamenya ivyo uriko urakora ivyo ari vyo. Twebwe rero bwa mbere wamenga si ivyo, wamenga ni ivyo kuregana, wamenga mugabo nko mu Burundi vyose biva ku vyo ari vyo. Na societe civile wamenga nijejwe kugaya atari uguhanura. Mugabo mu bisanzwe ingene vyategereza kugenda, abene igihugu bategereza kuvuga bati turanezerewe cyangwa tunezerewe, aha watwibagiye. Kuko nabwiye yuko umenyesha amakuru ni societe civile, no kuvuga abene igihugu bariko baravuga ingene ibintu bimeze kugira ngo batunganirizwe. Umujournaliste afise protection internationale no mu gihe c'intambara, kubera ikibazi yuko adashobora guhengama. Atsemba adashobora guhengama. Iyo uhengamye rero mu gihe c'amatate, nawe ubaye parti au conflit, no kuvuga nawewe uri cible. Kujya ndiko mpiga umwasi ukaba uri kuri iriya kote ndakwica kuko sanze muri kumwe. Nico gituma mutereza burya ni vyiza ko mumenya amategeko amwamwe. Nka droit international humanitaire, umumenyesha amakuru nico kintu cambera kuye kwiga gose, kuko nk'ubu wosanga abantu ntibazi igihe umusivile atakaranga ku busivile mu ntambara, n'umumenyesha amakuru aratakaranga ku bumenyesha amakuru mu ntambara. Nico gituma uhegamye ubuhejeje gutakaranga ko bukingirwa. Ntushobora kuvuga uriko wanima ingwano dankote ngo jewe ngo ko baciye ngo banyica ngo bishe umujournaliste. Barashobora kuvyerekana neza bagasanga ni participation directe au conflit arme. Rero umumenyesha amakuru kwajejwe kumenyesha inkuru bizwi neza. Nico gituma umumenyesha amakuru ni yabeshe nta numwe avyemera ko yabeshe. Bizwi neza ko umumenyesha amakuru adashobora kubesha. Kugira ugire umwuga w'umumenyesha amakuru, banza mu mutwe wenyene ubanza wiyemeza uti ngiye gukora iki. Ubanza kuvuga uko ngiye gukora iki. Ubanza umenye icyo ugiye gukora. Umumenyesha amakuru urinzemera ko umumenyesha amakuru vyanditswe yuko kizira kikaziririzwa kubesha. Umumenyesha amakuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi kirazira gukosha. Kirazira. Kubera iki? Iyo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica mu mwanya mutoya. Ufite nasero na gatoyi ubuhejeje kwica.